inimero nizazindi nyene n'ingwara mvura twaramenye ko tuvura ingwara zitandukanye harimo gute diabete hypertension arterielle asthma rheumatisme inkorora ejaculation precoce ko batavyumva no gutakaza ubushobozi kujana n'abangabo batse ku bagabo frigidite no kuvuga gutakaza ubushobozi kujanywe ku bagore canke kubura amazi umwumira izo ngwara turazivura kuko haro nk'ingwara imaze imisi igisibije ni ingwara abantu benshi bitiranya n'ishano kubera kutamenya umuntu arajya ukariye ivyo yagera papangiranya mu mubiri hakaduka ingwara bita colopathie fonctionnelle no kuvuga namara atakaza ubushobozi bwo kuyungura ivyo twariye usanga n'umuntu buda bwavyimbye ariko aragenda ngo numva ngo narisha no hanaka kumbe ntabwo ari ku kazina nitwa Bukuru Evariste umuhinga mu by'ingaburo nutritioniste asanzwe arongoye ikigo Aganyuza Natural Healing Agence gikorera mu gisagara ca Bujumbura. Nashaka kubamenyesha ko umuti w'ikirundi iyo bavuze ngo umuti w'ikirundi abantu no bawise ngo umuti w'ikirundi kuko nago ntanga karorero je mvurisha ibimera canke ingaburo ariko ingaburo kubera dusanzwe tumenyere kubera ari iki ari byo dusanzwe turya bigaragara nyimba amateke inkore ubwishaza ikaroti ibyo nibyo abantu bose bazi ko ari ingaburo dusanzwe turya mugaro n'ingaburo tutajya uzangaburo tutajya ziri mu byatsi cyo bita phytotherapy no kuvuga rero kugira ngo bavuga ngo umuti w'ikirundi nibaza ko sinovuga ngo bihenze cyane bagize nte ariko no kosora kakantu gatoye none nyimba wamuye ikigori cyangwa ukamura nk'umuti biti umugombe mbese baraza umugombe wariwe ukawamura mu Burundi ushavuga ngo avuye kwamura umuti w'ikirundi umuntu akonya atavuye kwamura umuti w'ikirundi kubera iki uwo mugombe awamuye mu Burundi mu gihe rero uba uri nko mu Bushinwa canke muri Tanzania za Amerika canke Tanzania ukamura uwo mugombe mbega umuntu akonye wocuvuga ngo iki wovuga ngo avuye kwamura umuti w'igitanzania bacavuga ngo avuye kwamura umuti w'igitanzania ariko murumva ko umuti wawitirira izina bivye n'igihugu urimo mugabo siko byari gutegezwa kumera byategezwa kumera twari dukwiye kuita umuti kama kandi umuti kama no bakoresha guhera ku bazungu n'abakera guhera kuri Adamu kubasomya Bibiliya bakoresha ibimera yabuze ibimera ni muri antotalen ivyatsi n'ibiribwa n'ibitaribwa kubasomya hari muri Ezekiel baca bibona yuko hari igiti cyari caramejejwe cama inshuro 12 ku mwaka kandi ngo ibibabi byasho byategerezwa kuba umuti ukuvura amahanga rero iyo twumvise rero umuti w'ikirundi ntabwo ari ubupfumu ntabwo ari ubushirikina ahubwo abantu nibo baciye babwira baravyagrandisa babiha uburemere naho ubundi bwo icyatsi hari ibyatsi bivura hari ibimera bivura rero novuga yuko ingaburo ni ingaburo iyo ikoze ico yategerezwa gukora kuko haro nk'imiti y'ikirundi bavuga ngo ni ikirundi mugaje ndayita imiti kama nabwiye ho ndayita kama mu byatsi wanashaka muri phytotherapy muri bya byatsi usanga bivura reka nshobore gutanga akarorero shobora gutanga akarorero nk'umuti bita umukundanya benshi urazi ngo umukundanya ngo bita umukundanya nta utawuzi bavuga ngo ngamuhaye umukundanya ngazosha mukundagirana urya muti urakora ukundanisha abantu kandi sisho gusuvura ushobora kuvura no munda turagukoresha mu buryo bwo kuvura munda nk'abantu bafite inzoka bita tenia canke sikarisi kandi izo n'inzoka zigoye kumena cyo kimwe n'ubumara bwa mibe urazi ko mu miti kizungu turazi ko dukoresheje umuti bita antitrix n'umuti ukaze cyane mu kubomora canke mu gusambura ibintu vy'inzoka zikomakomeye zo munda mugabo mu mukundanya muri wa muti bita umukundanya dushobora kuwukoresha twivura munda rero no kuvuga umuntu nitwahura cyangwa mugahura nakabuye kwamura umukundanya ntuzuvuge ngo no mupfumu oya iyo bavuze umupfumu ni ibintu biri esprit ni ibintu esprit empire ni ibintu biba byerekeje ku bintu by'amadayimoni by'imyuka mibi batongera nibwo bupfumu nayo ibi bimera byose tubona ni bimera Imana asize kugira ngo birushirizeho kutuvura rero nibaza ko twotandukanya ntitubinjiji kuko ni imiti yose mubona niyikorwamwo ni imiti mwitango ya kizungu kuko umuti wa kizungu kubera iki wagize iki waciye mu mashini niho tuvuga ngo ni wa kizungu nayo ubundi bwo ibimera byose bifite akamaro ku magara yacu inimero nizazindi nyene n'ingwara mvura twaramenye ko tuvura ingwara zitandukanye harimo gute diabete hypertension arterielle asthma rheumatisme inkorora ejaculation precoce ko batavyumva no gutakaza ubushobozi kujana n'abangabo batse ku bagabo frigidite no kuvuga gutakaza ubushobozi kujanywe ku bagore canke kubura amazi umwumira izo ngwara turazivura inimero nizazindi nyene 69 47 37 aho okuri WhatsApp randonka canke ku mayinite kandi aho uri mu gihugu cyose murashaka gufasha kuko haro nk'ingwara imaze imisi igisibije
ni ingwara abantu benshi bitiranya n'ishano kubera kutamenya. Umuntu arajya ukariye ivyo yagera papangiranya mu mubiri hakaduka ingwara bita colopathie fonctionnelle, no kuvuga namara atakaza ubushobozi bwo kuyungura ivyo twariye. Usanga n'umuntu budabwavyimbye ariko aragenda ngo numva ngo narishano hanaka, kumbe ntabwo ari byo. Ivyo rero no kuvuga twe tugira contrôle générale mu bimera tugateranya, hakaboneka ibintu bita fibre végétale biza gutuma munda haboneka igogora, digestion, igogora rikaba ha muntu bikagenda neza. Rero nibaza ko imiti ihari kandi bibimera bihari kandi bivura kandi bise n'ubushobozi. Murakoze.